Jewe nitwa banyita Mama Doris. Tugusanze ngaha aha bacururiza ibiharage kwa ya madepo y'ibiharage ariko tubonye ari wewe uguruye wenyene wewe waronse ibiharage ushaka kudandaza. Nashoboye kuronka agafuko kamwe konyene. Wabikuye ko abandi bose bugaye. Nabihawe n'umunyakirundo. Ukuvuga byavuye mu Kirundo wabirangoye bizana ngaha hama nawe uramugurira. Gome. Namugurira. None kubera iki amastoke menshi yugaye? Kubera byaheze nyene ibiharage byaraheze nta bikihari ubunye kubera abantu mu gatasi barime ibigori cyane. Ntibarime ibiharage gose. Ibiharage rero birimwa mu mihingo mike nko mu za Kirundo nyene na Muringa kubera abandi mu yindi mihingo barime ibigori, birayi nibiyobe gutyo. Bigatuma rero ibiharage birimwa abantu bake, birima bake bikaboneka ari bikere nibaza ko ari yo mpamvu. Nawe waranguye kurangaye. Nabiranguye ku 1850. Ubure uzo ucudandaza kuri meshi? Oya sindandaza meshi. Oya nshaka icacenda gusa nta mahera menshi nshaka. None twumva ko ibiciro vy'ibiharage vyaduze muriteze ko vuba bizohava bigabanuka. Mu minsi mike bizakugabanuka kubera bigomba vyere nko muko kwa gatandatu mbere twibaza ko bizoja musi y'igihumbi gose mbere. Kubera mu mihingo yose bararimye ibiharage kandi birahari abanyagihugu bavuga ko ibiharage byakunze gose ari byinshi cyane. Nawe udandaje ku kilo 1950 abaza kubidandaza mu mabotike nabo baza guhava bayigurisha kurangahe? Jewe sinza kugurisha 95 ndakugurisha 90 gusa. Konda kunguka amahera 50 yonyene kandi urumva ko atari menshi. Abo muri botike nabo baza kubingurira sinza baza kudandazako. Nibashaka kunguka menshi sinzi baza kudandaza uko babona nabo sinzi. Yego kubera je ndaranguza nico gituma ntashaka kujya menshi. Ariko muriteze ko vuba bizohava bigabanuka. Mu wa gatanu nyene biza kwera ubunyene mu kwa gatandatu ibiharage biza biri musi y'igihumbi gose. Murakoze. Sawa namwe murakoze. Twasaba Imana Bonaventure. Sanzwe nkora ngahandandaza ibirayi. Bonaventure uno musi turumva hirya no hino ko ibiciro vyaduze aha ku isoko ya Ngozi ibiciro vy'ibiraya ibiciro vy'amateke vyifashe gute? Amateke arazembutse ibintu bizemvye gusubona ibirayi kwera gusubira ibintu ntibiraboneka gose ntibirera. Na amateke arazembutse uko amateke ubareze. Amateke tugurisha 5 n'5 yanabonetse ari ryamaca ku maja 5 6 n'ivyo biciro biriko ku mateke. Ibirayi mu gukora gusuba bitaraboneka neza. Hari ivyo twita ndamagara tugurisha amajana 8 hari Victoria tugurisha amagana 9 hari kijumpu nayo tugurisha amagana 8. Uvuze ngo vyaraduze vyahora kurangaye ayo vyahorako mwivyo biciro ndiko nakubwira biri ubunya nivyo nyene nivyo biciro vya bimaze iminsi kubera ibirayi bitarera. Zatumwe rero no kwibiraya bitarera. Ivyo biciro biduga kwera ibirayi bitarera ibirayi urabona ni bikeya ntibiraboneka neza. Aho turayatumwe duto bene gihugu bakunda tumwe twatafari two mu mirima. Tujya tugurisha sisa senkana. None ko ibiraya muri no misi tuga twatafari wamenga niho dukunda kwera ivyo bitaraboneka ko ibiciro bibandanya biduga. Ntibiraboneka ni wacu ntibiratangira kuboneka kuko nebiza biva iyo za Muyinga za Giteranye niyo biva ni wacu ngaho Ngozi ntibiratangira kwera. Nukuvuga ko ibiraya mudandaza ubunye mubikura mu zindi ntara. Yego birayi tudandaza nk'ivyandi ndamagara ne Victoria tubikura biracapfa ikabarore mu Rugazi. None ntabishika ngo umudandaza w'ibiraya canke w'amateke duzi igiciro ntadandaze kw'ico giciro gisanzwe kiza. Oya tudandaza igiciro kimwe ko twebwe ntiturenza gukora amahera 200 cyangwa 30. Ku giciro y'abakobira y'abakomateke. Dukora amahera 230. Turi ku isoko nkuru ya Ngozi tukaba turi hamwe mu badandariza ibitunguru navyo mukaba muzi ko bifasha mu bijanye no kuryosha imfungurwa. Turi kumwe n'umwe rero mu barongoye arongoye abadandaza bitunguru shira mu gihe badandaza bitunguru yadusaba twidondora imbere ko dutangura kuganira. Itanga ishaka zayana. Yego.
Zayana musanzwe mudandaza ibitunguru. Ego tudandaza ibitunguru. Ikiro c'ibitunguru no munsi coba caraduze caragabanutse. Caraduze. Vyatumwe n'iki? Kubera imvura yabaye nyinshi ababiyoreje birapfa bica biba bikeyi cyane. Mbega ibitunguru musanzwe mu birangurirahe? Mu Kayanza. Ibitunguru dusanga tubirangurira mu Kayanza. Hari igihe tubirangurira no mu Kirundo n'ahantu habiri. Mu birangura kurangara. Ibitunguru. Mubu vyazimvye tubirangura 2800. Muranguye 2800 mu Kayanza canke mu Kirundo mushitse ngahe Ngozi mubigurisha gute? 2900. Ukuvuga rero vyatumwe nuko abahora babiyoreza bitakunze. Urumva ntivyakunze kubera imvura yabaye nyinshi bica bipfira mu matuta bayoreje bica biruma. Bimaze kuma rero vyejeje abantu bifise umuntu muto amaze kurima yaciye ahomba ko ataburyo yagiye aronka bwo gupoma kubera bitwara umwavu mwinshi cyane. Uritaze yuko bizohava bigabanuka? Bizogabanuka kubera hari ibindi biriko birera. Urumva ivyumye vyo tugurisha bitatu ibiriko birera ubu tubigurisha 2200. Ibitunguru bibisi. Ibitunguru biri ubwoko bwinshi. Musanzwe mugurisha ibitunguru vyera, ibitunguru bitukura na bwa butunguru sumu. Mbeho tubwira ibiciro ukuntu bisumbasumba. Urumva ibi onyo ruje, onyobra. Hari ivyo tugurisha 500, 1000, ibi binini bari vyiza vyo ku masarade. Nivyo cyo tudandaza 2500. Ariko twara vyinshi turagwaho igiciro cyo kurangura. Bacha tugwanka 2003, vyingwe 2002 bivana n'ingene igitunguru kimeze. Ivyo navyo bitukura? Ibi bitukura twebwe wana nk'abantu badandaza mu botike bakunda bwoko ibi bito badeteye kimwe senkani na kimwe ijana. Ibi navyo binini bikunda kugura abantu bafite amahoteli n'abafise imanza. Abadandaza cyane bakunda mu wayeni bitunguru bito. Nukuvuga bizimvye kubera bakunda bito. Oya kuri atabihari nta bitunguru bihari biriko birahera. Ico mwobwira abene gihugu bariko baratwumviriza ni abene gihugu ubwo nibagwize imbuto nyinshi kugira babirima ari benshi no mu mashira hamwe babitange bikoroke byo giciro gitoyi. Turabashimiye. Murakoze natwe tunabashimiye cyane kubona mutugendera.